Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abadukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya mu bihugu bitandukanye, abari ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaha ku mugabane wa Afrika, bari mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamuca ujya ngaha iburyo ufyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda tugushikiriza bize bigushikako umwanya ku mwanya. Amakuru rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, Deniza Bucumi Nkurunziza ahejeje gutanga imifuka 136. Iyo mifuka ni imifuka y'isima. Iyo mifuka ayihaye igihugu, ayihaye leta mvyeyi, ni intererano ahejeje gutanga. Deniza Bucumi Nkurunziza atanze iyo mifuka 136 ayishikiriza abajejwe igisata c'inkino, aho ayitanze kugira ngo ije gufasha mu kubaka stade canke ikibuga citiriwe Intwari. Ikibuga c'inkino rero kiriko kirubakwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ikibuga c'inkino murazi ko igihugu cacu cakuwe ku rutonde rw'ibihugu bigomba kwakira inkino mpuzamakungu bivanye nuko nta bibuga dufise. Igihugu cacu c'u Burundi nta bibuga gifise, nizo mvo zatumye igihugu cacu kitarekuriwe kwakira inkino mpuzamakungu. Nizo mvo rero zatumye igihugu gifata gahunda canke umugambi wo kugurura stade nshasha, wo kuyubaka no kuyisanura, bakaba barayitanguye bundi bushasha. Ico kibuga rero carahoze kitirirwa umuganwa Louis Rwagasore, niko cahoze kitirirwa, ariko kuri ubu ngubu umuhisi Petero Nkurunziza yaciye abihindura akita stade Intwari. Deniza Bucumi Nkurunziza rero yavuye mu gacerere agira amajambo yashikirije, aravuga ngo umutambukanyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza yarakunda inkino, yarakunda siporo, akunda gushigikira siporo, ko kandi nawe arizo mvo zatumye ava mu gacereri akagira ico akoze, agatanga intererano yiwe. Mwaraciye mumubona mu misi yaheze ariko aragira siporo mu gihugu ca Australia. Kuri ubu ngubu rero yavuze ko nawe agiye guhagurukira ibintu bijanye na siporo, akaba arizo mvo zatumye urugo rwiwiwe atangura imigambi yo gushigikira siporo. Akaba atanze rero iyo mifuka 136 y'isima, akaba ahamagarira n'abandi bagwizatunga bafise uburyo gufasha no guterera igihugu, guterera leta mu kurangura imigambi itandukanye y'igihugu. Andi makuru rero ari nayo ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, nuko igitoro cari carakenye. Hahejeje kwinjira imiduga itwara ibitoro ikivanye mu gihugu ca Tanzania ku mupaka wa Kobero, niho iyo miduga yari yishitse mu masaha nk'atatu aheze, iriko iraza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Igitoro cari carakenye. Umukuru w'igihugu yari yavuze ko amafaranga y'amanyamahanga yaciye akena, akaba arizo mvo zatumye igitoro kica nkaho kibura, ndetse kandi ko hari abari bagavye igitero c'ubutunzi mu gihugu, akaba arizo mvo zari zatumye igitoro kibura. Kuri ubu ngubu rero igitoro catanguye kuza. Ico bikoze ntawamenye niba ico gitoro kiri bukwira abanyagihugu bose, kuko abarondera igitoro ngaha mu gihugu cacu Burundi ni abantu benshi cane bagikeneye, kuko carabuze imihingo yose. Ku masitasiyo ya essence nta gihari, nta nima wapfa kuharonka. Abagendesha imiduga ndetse ni imiduga yunguruza ingenzi ngaha mu gihugu, urasanga babuze imodoka zibunguruza cane cane mu masaha y'isambiri z'igitondo, bivanye nuko imiduga itwara abantu iba yabuze igitoro co gushiramwo. Basabaga leta kugira ico ikoze kugira ngo abagwizatunga bashore imari zabo canke itunga ryabo bage gushaka ico gitoro, kugira ngo baranke
ingeni bashobora kunguruza abantu ngaha mu gihugu cacu Burundi. Andi makuru avugwa kuri Prime Niyongabo, hariko haravugwa vyinshi rero ngaha mu gihugu cacu Burundi, ariko baragenda batangaza ko Prime Niyongabo yoba yaratorotse igihugu atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abandi bakagenda batangaza amajambo atandukanye bavuga ko yamaze kubogozwa. Inkuru ziriko ziracicikana ku mbuga hwaniro, ku mbuga za WhatsApp na Facebook, bavuga kuri iyi dosiye yo kuvana Prime Niyongabo mu gisirikari, bivanye nuko Prime Niyongabo yagirizwa kurya amahera menshi cane, imiliyaridi. Ibaze nawe umuntu ahejeje imyaka 11 buri kwezi akaronka imiliyaridi 5, nawe ubwo ku mwaka ni miliyaridi zishika 60, zose miliyaridi 60 ku mwaka. Izo nizo Prime Niyongabo yinjiza avanye mu basirikari baba bari mu gihugu ca Somalia, udashize ko ayandi abasirikari 400 bahembwa agashahara canke baronka agashahara batabaho ku matrikire z'impimbano barizwa mu gisirikari. Bibaze nawe agashahara k'umusirikari umwe, abasirikari noneho 400, wumvirize izo miliyaridi bivye igihugu. Hakaba rero hibazwa se izo miliyaridi Ndayishimiye azokwihangana kuzibarekera canke bazozigarukana, azoziheba koko Prime Niyongabo n'abo bandi basirikari bafatanya kurya ayo mahera bace bayaherana, canke bandanya abakura mu mabanga ndetse abajane mu ibohero nk'uko yaciye ajanayo Bunyoni. Bunyoni nawe biravugwa ko nyine yafatanya nabo nawe ayo mahera ngo yaryaho, ariko Bunyoni akaba afise n'andi matunga atandukanye. Ngiyo migambi yuko abasirikari n'abapolisi barya ayo mahera Bunyoni ngo yarayiziho. Prime Niyongabo nizo mvo zatuma yipfuza kumutorokesha igihugu, akaba ataripfuza ko Bunyoni ajanwa mu ibohero nk'uko vyaciye bigenda, akamurangira inzira, ariko Bunyoni akaba yaranse gutoroka agaca ahungira ngaho muri Bujumbura Rirare, ari naho yafatiwe muri zone Mubone. Ivyo rero bikaba biteye abanyagihugu icoba cane bivanye nuko ibihangange biriko birapfungwa mu gisirikari n'igipolisi, hazosigaramwo nde abagwizatunga ko Ndayishimiye agiye kubamarira mu munyororo. Mu gihe rero yoba ashize intoke kuri Prime Niyongabo, Ndayishimiye bavuga ko yoba tsinze igitego c'umutwe, abarundi bose atanumwe atomuja inyuma. Ndetse si Prime Niyongabo wenyene kuko na Reveriyano Ndikuriyo, Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe aravuga mu idosiyo yo kurya no kunyuruza no kunyonora amahera menshi cane atandukanye, mbere akaba yabitahuriweho aho yaciye anyegeza amahera ku konte ya CNDD FDD. Iyo konte ikaba rero yari nyegeje ko imiliyaridi 164 zose zari zaciye zirija kunyegezwa ko muri kino gihe co bari guhindura amanote y'ibihumbi 5 ndetse n'amanote y'ibihumbi 10. Kumbure Prime Niyongabo, Colonel Reveriyano Ndikuriyo, wahora ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi batandukanye, abo bose bari mu kagwi kamwe bakorera hamwe, ahubwo Ndayishimiye agombe arye ari menge, kuko isaha n'isaha bashobora kumwivuna bakamuvana mu nzira kugira ngo babandanye birira ayo mahera nk'uko biriko biragenda bivugwa. Abadede batandukanye bariko barasaba inkunga yo guterera Varisito Ndayishimiye kugwanya abo basuma bose bariko bariba itunga ry'igihugu. Barasaba ko rero buri mudede wese ashigikira umukuru w'igihugu kugira ngo atunganye igihugu, avanemwo abo basuma banyonora itunga ry'igihugu. Kuri Ndayishimiye avuga ko ayo mahera bagomba kuyagarukana mu kigega k'igihugu kugira ngo agirire abene gihugu akamaro nk'uko Varisito Ndayishimiye we avyipfuza, ariko benshi babona ko atazobishobora. Abihaye Imana baravuga ko rero buri mwe wese agomba gushigikira umukuru w'igihugu, kuko ngo batamushigikiye Varisito Ndayishimiye igihugu ntaho yogishikana wenyine.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri hama amakuru tugenda dutororokanya aze agushikira aho ugwibereye.